Ndabaramukije nanabaha kaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Mu matohoza adushikiye mu nkuru twavanye mu gisirikare c'u Burundi ziremeza ko hari bamwe mu basirikare bakuru boba batanguye gukorana n'imihari igwanya leta y'u Burundi ndetse ngo bakaba binyegeje inyuma y'umugambi ndetse n'ibikorwa vy'ubukozi bw'ikibi n'ubwicanyi buriko burakogwa mu mitego y'abantu bitwaje ibigwanisho biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bigendereye gutera ubwoba ndetse no gutuma abanyagihugu baja mu bwoba buhambaye kugira igihe bamwe mu bategetsi bari mu bikorwa bitandukanye vyo kurondera baba binyegeje inyuma y'uwo mugambi, abantu bashaka gutera igihugu c'u Burundi bace babona aho batangurira. Amakuru akatubwira neza yuko bamwe mu basirikare bakuru mu Burundi boba bariko barakorana cane n'uwo murwi, ndetse amakuru akavugwa neza yuko ng'ivyo bikorwa vyoba vyari vyatangujwe na Buyoya Pierre imbere yuko apfa, ariko amakuru akatubwira neza yuko ngo hari ivyari vyatanguye n'ibiganiro vyari vyatanguye hagati ya Buyoya n'abagwanya leta y'u Burundi, ndetse bikavurwa ko hari bamwe mu basirikare bariko barakorana cane n'iyo mirwi igwanya leta y'u Burundi. Turaza kubigarukako muri ano makuru. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru twatohoje kandi dufitiye ivyemeza. N'amakuru ava mu gisirikare ndetse n'abandi bantu bari kurikiranira vya hafi ibitero biriko birabijyanina mu Burundi ndetse n'imitego y'abitwaje ibigwanisho. Tukaba duhejeje gutoza amakuru ko akagambane kariko karakogwa ndetse bikavugwa ko hari n'ibikoresho bimwe bimwe biriko birakoreshwa n'abo bantu bitwaje ibigwanisho. Ivyo bikoresho bikaba no kuvuga inkoho, amasase ndetse n'ibindi, bikaba biriko biravanwa mu gisirikare c'u Burundi mu kinyegero bigashikirizwa abo bantu bagwanya leta ya Gitega. Turaza kubigarukako. Ndaguhaye ikaze munywanyi wacu wewe ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Kuri wewe utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe gufyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere ivyo biganiro bishikira. Ndazi neza ko abanywanyi bacu muri irya nino mudukurikira kandi mukunda amakuru n'ibiganiro bitohojwe tuba twabatunganirije. Kuba ari irya nino mu gihugu ndetse mu ntara zitandukanye n'ibisagara bitandukanye, ndakengurutse abari mu bihugu vy'ababanyi no mu makungu ya kure, menyese ndabaye kaze cane muri ano makuru. Ta kindi kiriko kiravugwa cane ngaha mu Burundi usivye ibitero ndetse n'imitego y'abantu bitwaje ibigwanisho bariko barica abantu. Ku munsi w'ejo twabashikirije inkuru yabereye Karusi Buhiga. Amakuru yatweretse ko hari abantu 6 b'umuryango umwe bishwe, bakaba barishwe rero n'abantu bitwaje ibigwanisho. Gushikana naho bivugwa yuko bataramenyekana, ariko twebwe turaza kugushitsaho ikivyinyegeje inyuma n'amatoza twakoze. Sivyo gusa kuko twababwiye n'amakuru ariko aravugwa cane muri Mugamba, aho abantu 3 nanone bishwe, abandi 2 barakomereka biturutse ku mutego w'abitwaje ibigwanisho. Ikavyo vyabaye rero aho imodokari abo bantu barimwo muri komine Mugamba aho bita Muhabo baturigwa bakicwa n'imodoka yabo barimwo igaturigwa. Sivyo gusa kuko nanone muri Buganda nanone muri Cibitoke hari ibiziga vyatowe, navyo biravugwa yuko abo bantu bitwaje ibigwanisho baba barabigizemwo uruhara. None inyuma y'ivyo ngivyo ninde yenyegeje inyuma y'uwo mugambi? Ni gute abantu bitwaje ibigwanisho ndetse n'imihari igwanya leta iyo biriko irakorana n'abari mu gisirikare c'u Burundi?
Amakuru yose tugira tuyagushikirize ingingo imwe imwe ukwayo, ariko imbere yuko tuyatangura mu buryo bw'idonido, reka tubanze twumvirize aya makuru yihuta dushikiye kano kanya y'abantu bishwe ndetse n'ibiriko biravugwa kuri leta ya Ndayishimiye Varisito. Duhejeje kuvyumviriza ndagaruka nkubwira umugambi w'abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi ndetse n'abariko barakorana cane n'igisirikare c'u Burundi. Tuze no kuraba bamwe mu basirikare bakuru bariko baratanga ibigwanisho n'inkoho z'igihugu mu mihari igwanya leta. Turaza kubigarukako, reka tubanze twumvirize ano makuru nayo yihuta. Duhejeje kuyumviriza ndagaruka nkubwira n'izindi nkuru zitandukanye. 454 barishwe, muri bo hakaba hatowe ibiziga 202. Abantu 52 barabuzwe irengero, abantu 89 barakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu 124 baraborejwe igufa, abantu 1181 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Muri ayo mabi twavuze, abantu 73 bishwe n'inzego za leta, muri bo 32 bishwe bari mu minwe y'abajejwe umutekano. Abantu 12 bari barabuzwe irengero baratowe. Muri ayo mabi twavuze, abagore 67 n'abana 48 batarashikana imyaka 18 barishwe, abagore 4 n'abana 4 batarashikana imyaka 18 barabuzwe irengero, abagore 8 n'abana 6 batarashikana imyaka 18 baraborejwe igufa, abagore 40 n'abana 162 batarashikana imyaka 18 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Ibiziga byarabandanije gutorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi abajejwe intwaro bakabihamba buno nyene atamatohoza agizwe, bikaba biteye ubwoba. Haravugwamwo muri uwo mwaka ingoro z'imigambwe cane cane iz'umugambwe SNL zasambuwe, zononwe canke mbere zigasahurwa. Ico cegeranyo kiratuma makuru toka bakoze ayo mabi akaba ari cane cane bamwe mu mbonerakure b'umugambwe CNDD-FDD, bamwe mu bapolisi, bamwe bo mu rwego rw'iperereza, bamwe mu basirikare na bamwe mu bajejwe intwaro. Inyuma y'ayo makuru nayo twagiraga tubanze twumvirize, hari amakuru akomeye cane twatohoje kucinyegeje inyuma y'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho yasubiye kwimonogoza ngaha mu Burundi. Umutekano wahendanse kuva mu ntango z'uno mwaka, mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2021, umutekano mu gihugu biraboneka yuko wasubiye kumera nabi cane. Twaronse amakuru ko leta ndetse n'igisirikare, abajejwe umutekano bariko barakora amanama y'urutavako kugira higwe ku kibazo c'umutekano, ndetse harabwa ukungene iyo migwi bivugwa yuko yasubiye kwimonogoza mu gihugu c'u Burundi yohashwa, ndetse bikavurwako. Hatanguye guhwiwiswa amakuru yuko hari abagwanyi b'umuhari Red Tabara, umugwi w'iterabwoba, bakaba muri rusange ngo bategere inyuma yo gutegera imodoka yo mu bwoko bwa jipe yarimwo abantu 6, bakayirasa igati barabara. Muri rusange amakuru atwereka neza yuko inyuma y'amasase yarashwe hatahuwe neza yuko harimo bimwe mu bikoresho ndetse n'abantu bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi bari muri iyo mihari. Amakuru adushikira avuga ko hari bamwe mu basirikare batoye bivuye ku mabwirizwa y'abasirikare bakuru bariko barakorana cane mu gushikiriza ibigwanisho, inkoho, bamwe muri abo bantu bagwanya leta, bikavurwa ko bafise amasezerano akomeye n'abo bantu bagwanya leta. Ndetse amakuru akatubwira neza yuko inyuma yuko abantu 3 bakomerekeye muri ivyo bitero, muri rusange rero bashikirijwe, bajanywe aho kugira bitabweho. Hari amakuru yakwiragiye yuko hoba hari abasirikare bafise uruhara muri ivyo bikorwa. Abasirikare bakaba bari mu gisirikare c'u Burundi. Amakuru atwereka neza yuko atakwijajara ngo nubwo Buyoya yapfuye, biraboneka ko
ngo babuyoya bagihari nta kwijajara mu gihe ba Alexis Nduhije ndetse n'abandi bantu bari mu bikorwa bivugwa yuko ngo baba bariko barakorana n'imigwi igwanya leta ndetse bariko baratanga amakuru bariko baragaruka ko cane. Ayo makuru ariko tukaba twe tutarayarondera neza ngo tumenye nimba koko abo bagarukwa ko ba Alexis Nduhije bo babenyegeje inyuma y'uwo mugambi. Gusa amakuru dufise nuko muri rusange imbere y'uko Buyoya Pierre apfa ngo harya yatanga imihoho mu bikorwa yahawe n'ubumwe bwa Afurika, ngo yavuga ko ashaka ngo aronke akanya ngo ko kuburana, ahubwo ngo yashaka kwitaho itunganywa ry'imigwi yitwaje ibigwanisho, ngo rero ngo bafate igihugu c'u Burundi. Gutyo ngo Buyoya abamwagirije kwica Perezida Melchior Ndadaye ngo umugambi wabo burizwemwo. Gutyo amakuru adushikira yo kwizera akerekana neza yuko hari hatanguye kuba ibiganiro hagati y'abarwanya leta ndetse n'abanyepolitike bahunze, ariko hakaba hari bamwe mu basirikare mu gisirikare c'u Burundi bari biyemeje ko bagiye gufatanya nabo, ngo kuko nabo nyene batishimiye intwaro ya Ndayishimiye, ngo kuko kuva umuhisi Petero Nkurunziza yawopfa hari ikibazo gikomeye cane mu bategetsi ndetse no muri leta. Uko kutumvikana bikaba bituma bamwe mu basirikare babona yuko atayo leta izobashikana, ngo zikaba ari zo mvu zatumye batangura gufata ingingo yuko bazofasha ibishoboka byose abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, ngo na cane cane yuko leta idakurikirana ndetse ngo imenye ibiriko birabera mu gisirikare. Biboneka yuko ngo abategetsi bibagiye igisirikare, mbese bagihevye. Amakuru rero atwereka ko harimwo abasoda bari muri uwo mugambi. Muri rusange ngo uwo mugambi ukaba warasizwe na Petero Buyoya. Ayo namwe mu makuru aba ariko aravurwa hirya nino mu bice bitandukanye, ariko amakuru akerekana neza yuko muri rusange bamwe muri abo basirikare boba bariko barakorana vya hafi n'abo bantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse bikavugwa yuko inyuma yaho twagiye tubabwira amakuru ya bamwe mu bajenerali ngo bariko baraha amakuru Hussein Rajab, ndetse bikavugwa yuko ngo hari abandi bantu bari mu mugambwe bakunze cane Hussein Rajab, ndetse ngo n'abandi banyepolitike n'abasirikare bahunze igihugu c'u Burundi. Ngo gutyo rero nubwo baguma mu gaciro ariko barafise ukuri kw'ivyo babiriko birategurwa, ndetse n'umugambi w'abahunze igihugu cane cane barimwo abajenero, barimwo abanyepolitike bakomakomeye, ariko bakaba bari bafise inguvu ndetse banafise inshuti zikomeye za hafi bari bari kumwe mu gihe nyene indyane zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zari zitaraduka. Gutyo rero ngo bakaba barasigaye mu gisirikare, ariko amakuru ahari akemeza yuko imigenderanire, ukuvugana ndetse no guhanahana amakuru vyabandanije. Gutyo ngo amakuru ariko aratangwa muri abo bantu akaba ariko arifashishwa mu bikorwa vyose byo guhungabanya umutekano ndetse n'ibitero biriko biragirwa irya nino. Mu makuru yacu ataha turaza kugaruka kuri amwe mu mazina ariko agarukwa ko cane mu basirikare bakuru bariko barakorana n'abajenerali bahunze Burundi, barimwo ba Godefroid Niyombare ndetse n'abandi batandukanye bariko baratanga amakuru, ndetse bakanayatanga muri Red Tabara, bakanabafa bimwe mu bigwanisho n'impuzu z'igisirikare by'u Burundi bakavyifashisha mu guhungabanya umutekano. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ataha. Kuri wowe utarafyonda sabone, banzu ifyonde ko mu kanya n'ayandi makuru yihuta ariko aravurwa ijya nino mu gihugu c'u Burundi.